ya Fanny Lavine akaba ari muri platform ya federation ibibazo by'iwa abafisabito ariko ubu ari igihe kimara Ego. Nembo shaka dusene nabo ba artiste ntibazotera imbere mu gihe bagikorera umuntu yijya kimara. Oya ntibikunda kuko jya muntu amaze gukora afise mission na vision kandi zijya vision na mu Burundi turafise iyo ngeso kandi abajene vraiment batane niyo ngeso punctuality umuntu acere wagacavanga ntuzi amasaha y'abarundi amasaha y'abarundi nayaye inde yayakuba n'amasaha dufise amasaha aho nyene aragenda akagusiga andi baraba mu makaye yabo biyibutse ibyo bize bitegura kubazwa ariko wewe wironderera adresse z'abagenzi benshi mugendana bizogenda gute musore wibaza w'abakobwa bagutwaye ubwenge yaba wakundume umwe gusa ikibi cyawe bose kazoza keza nikari mwibarabara kazoza keza nikari mukuyerera kazoza keza kari muri yo kaye nyene musore ngumi sakanya ndondera ari ikintu tuza kuyaga ko ndondera noneho mbona uzi no kufifata mu neza nisigiwe mbabagara ndeke kuza n'injuka Turabona kuja kunza budget rate bamare mwese mwiriwe mwaramuse bwake gitondo cize muguru wa mwizi ijoro geze vana werere ndazi ko budget rate mu dukirana muri kwisi yose. I am Simon Playa, come back again. Nagaruse kabisa. TV ya mbere ishaka kubaha amakuru abakinyi b'amareresi mukamenya amakuru yabo ibintu ko bimeze ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umuregent kandi amwita umuregent kuko murabana ko ari umuntu w'umuhumure ariko ari umuntu amaze kugira imishatsi ibiri kurashaka no kwigira uri umusore byose birashoboka ubu nabonye byose bishoboka. Natete cyane reka sindabarambire reka tubanze turamutse umuhumure wacu n'amahoro n'amahoro murakora turashima Imana yego Islam ngo tuvuga ngo alhamdulillah Imana nishima sinzi ko bishura je mbabarire natete bishura kugushima Imana yego byose ni sawa uri hose umeze neza umerewe nabi Imana irakubona byose n'umugambi w'Imana byose no gushima Imana mu byiza no mu bibi ariko je share tuba twizeye ibibi ibyiza gusumba ibibi. Tukumwe na Kaposho jenda muzikizina rya Kaposho canke Papa Ismail canke Ismail ni wewe Ismail ni wewe nyene hararega avuga ngo Papa Ismail ko cumenga ni umwana ufise kwa Ismail Jakuba nihenze muri ayo mazina mvuze zina abantu baba bakuzi ko kugira ari uwo batakuzi kuri aya akaba kuzi ko yani hari abanze bavuga ngo batigatige kazoza keza sinzi karabakeke na mu sinema zimwe na kiriye nitwa canke masuguru mu na kinyi nitwa masuguru bafatira ku byo bashatse cyangwa izuba tuzopereretse gutyo niyo muri ababweti ni muri legend turi kumwe dusanzwe dukorana n'abakiri bato amaraso ashushe uyu munsi tumwe n'umuhumura ariko nawe afite amaraso ashushe nk'abajene nibaza ko mumubona umuntu ari sage tuze gukoresha Kaposho menga niki beshi bazi yego mukoresheje Kaposho ngakora Kaposho ura mu bantu bamaze gukora entertainment gatari gito music na film tubwire entertainment ya hariya hambere bitangwa n'uyu munsi bigereranya gute hari mutera
aho bisaba iwawe kuko kera kwanza dutangura umuziki tutangurira umuziki kuko amateatre yo ari ibintu by'amasari ibintu bikomeye cyane nta muntu yabyiyumvira avuye mu ishuri teatre y'abayibye by'abari teatre mu ishuri ariko umuziki kubera ko ari nandemana mu bantu bamwe usanga baba bazi kuririmba kera ushatse igikoresho cy'umuziki nacyo waronka ushatse akagitari nacyo waronka abantu bifambirikira ibidebe cyangwa ibintu byose babonye ingoma bagafata amakopo bagahondagura bakagira gute niho wasanga banabyita utugenegene kuko abantu bironderera utuntu tudafashe bakabibyo bakwita mu muziki ariko ubu byarateye imbere barafise amastudio kare atari radio y'igihugu gufasha amajwi nta kindi kintu cyaza kugufasha abanyamakuru kwari uko nyine atari umunyamakuru wo kw'iradiyo zizwe nta bantu nkamwe baza oya ibyo byose n'iterambere haba rero ubudasa ni bunini kandi namwe murabyibonera ubu umuntu arakora umuziki akawushyira muri studio ukaza uyunguruye uryoshe utarajamo n'amajambo ubudunda umuntu ashobora kudunda ikingoma yonyine urabyumva hama utaratera imbere uba ufise abanyamakuru n'abandi bikorera ku giti cyabo baza kugufasha gutera imbere bagucanisha kuri social media ukagumucacana ko ugacumenyekana niyo wowe ari indirimbo zibiri cyangwa ucumenyekana ariko kera twarakora gumu yose indirimbo 12 ntumenyekana wavunitse ubu ibyo byose wakoze bigashimwa ubu abantu baca bakumenya n'ingoma ibyo byose birafasha ubu hari n'umuntu wavuga Kaposho ndamumenye nari ukiye kubera iki ubu niho bitanguye kuduga kumenyekanisha aba star cyangwa abarijeni cyangwa abasani cyangwa abantu bafise impano mvabwenge. Kaposho je narakunda indirimbo yawe kuko ndivuga ko nakunda kuririmba muri primaire kandi naririmba ibintu bizima ari indirimbo nzima yerekeye ishure barampa amanota pe nzayikunda iyo ndirimbo kazoza keza ikari mu kuyerera kazoza keza ari muri yo kayenyene musore nk'umwe ndira ndakukiye burere hari ahantu ngavuga ati benshi bishimiye ibintu abavyeyi babo kajya kantu kajya ndirimbo yarangyohera cyane kandi vraiment barampa amanota kubera yaranyesubira kubera umva yerekeye ishure yerekeye kwiga ndajeho hari abavyeyi twavuga bakambwira bati abibwiwe n'umuti wewe urazi kujya kazoza keza ati waha niwe wewe kira bitanu byo kufana ijya ndirimbo irafasha gufasha abana mu ishuri kugira ngo bature ati cyanda bicarika kayishiramo bakumviriza abwira nje rero muzana bari abavyeyi barukomeza ikibazo nagize ariko sinarenze bayiririmbye ndamumenye ubu vuba ndamumenye vuba cya kibazo cy'abanyamakuru nariko ndakubwira ubu bikubisa gashi basiye bakora neza kera si uko bakora ari uko ubutegetsi bwabo bubarungitse bakora muri direction ni bakaba murungike kuja kurondera amakuru kandi bakamurungika kubo bamurungitse ko nyine umva kugira umenyekane yaba ari chance mu bantu igihugu cyangwa yo ijya ndimbo yakozwe ryari 2006 murumva kari kera Kaposho mu muziki cyangwa muri filme iyi kariyeri imazemo ikiringo kingana gute iyi kariyeri ndayimazemo igihe kinini kuko natanguye umuziki mu kimwe majana 9 filme filme zitanguye vuba filme ndazitanguye muri 2005 aho nari ndi muri théâtre kuva muri 2002 muri 2005 bakina n'amasinema nawe wayikoze ryari 2006 Kaposho uriko uraraba iyo myaka ni myinshi uri muri game niki kintu canke uramaze kuronka ikintu kiremereye muri filme cyangwa mu muziki kuko uriko uraraba umuntu yagiye muri commerce imyaka 20 ageze kure cyangwa umuntu yagiye mu kindi kintu 20 abageze kure cyane cyerekeranye nuko ntaronse ikintu kiri materiel ikintu gifatika ngo kuri inzu muri ayo mahera ngo kuri imodoka muri ayo mahera ngo kuri parcelle muri ayo mahera byakunze ariko kuyindi kote bisigara wagiye
birahari donc nshatse kuvuga nk'abo nigishije barahari, nk'abo nigishije kwiyorganiza mu makaraoke barahari, nk'abo nigishije gukina théâtre kuko barashobora kundungika kwigisha urwaruka gukina théâtre, abayigisha gukina filime babigisha, urumva barahari. Urumva muri kote zibiri rero hari ibintu nshobora kuba narasigiye abantu bazoshobora kunyibukira ko bati tubikesha ingufu za Kaposho. Ariko materiel nayo sinihebura kuko ubu niho wageze, kuko abanyamakuru baratuvuganira bakatuduza abapromota morali mukadushikira imbere canke mukatuma tumenyekana gusumba, navyo bizoshika. Navyo birashobora gushika kuko abapromota murahari, urashobora kutuduza, urashobora kudushikiraho tutarashika, abatari bazi iyo ndirimbo nyene bakamumenya kuko nubundi nitwe twasamaye cyangwa nije nasamaye kuko nta ma video yayo mfise. Ariko nta gihe kirarenga n'ubu urashaka kugakora gasubira kirarenga, n'ubu nzorondera abantu bagikunda gufasha badufashe dusohora izo ndirimbo, kandi rero niyo bomfashe rega bokungu kuko biragurwa sikimwe na kera waba udafise isoko ry'ibintu, ashobora kurondera isoko ryabyo bagasinyanira amakontra n'abazozivuza bazifitiye igikorwa c'amashuri bazikibandanye n'izindi hama bakabatugira tuguriye promotion amahera nitwaronka turagira 50-50 cyane ndaza kuzana barashobora kuboneka tukagira ibakwiye kandi zoca zibashasha. Mwavyumvise namwe muratwumviriza mukaba mufise indoto yo gufasha, murashaka gufasha kugira Kaposho akakura clip video ya Kazoza Keza. Ni njimbo nziza ifasha cyane kuko batubwira kwiga ububyara tubiriya mazi ndasaha. Rero byo wabivuze byo babihaye byiza kuko ubu hari abajeje bafise amatako bashobora kuba bati ahubwo tubikorane berekana abanyeshuri dushiremo agasinima keza k'abanyeshuri bagiye kw'ishuri n'abandi bataye ishuri, n'ibiki twerekane la difference muri iyo Kazoza Keza, duhindura ibitero twongeremo n'ibindi bakibura cyane gusumba. Usanga irafisa akanovera gasa. Mutama Kaposho numva imyaka 2015 muri game ni imyaka atari mike cyane. Uri kuraraba industry ya kubitire canke industry cinematographique canke industry y'umuziki mu bindi bihugu, nk'umuntu nkawe nk'umuri legend nkawe ufise ibintu biteye ubwo ufise n'amavira wibaza yuko obstacle yabaye kugira Kaposho yabageze uyu munsi atamazi afisa ashaka kuhayana yakuye muri ibi mugihe muzinde industry ikoze imyaka 20 bufise ibintu biteye imbere ugeze kure. Rwanda nyumbazi bibazo byiza mwese bakuru uraciye ubwenge. Urumva je narigishije abana cyari byose muri duke naronse narashoboye kwigisha abana mu icyo n'igikorwa nshima. Hama rero sifise ibintu byinshi kubera uburyo nyene utabonetse, ariko cyane cyane ibihugu byacu n'ibihugu bita pays en voie de développement, ibihugu biri mu nzira y'amajyambere, ibihugu biri mu nzira y'iterambere. Mugihe rero turi mu nzira y'iterambere hari ibintu biba byihutirwa, c'est comme ça que je le comprends. Nuko ndavyumva hari ibintu biba byihutirwa, uburimyi, ubworozi, igisirikare, sécurité, iterambere ry'ibindi n'ibiki, urabyumva hari ibintu biba biri imbere. Ariko urabona muri iyo myaka byari imbere kugira ngo ibihugu byacu byisononure, ariko habaye stabilité zitanguye kuza umutekano meze neza, iterambere riraboneka, abatunzi bariho ibiki, leta irifashe, birashobora rero kujya mu ngiro uzo batarapfa akiri Imana ikigize bakavuga bati ujya tumwibuke aba nabo tubahe baje hageze. Urumva abajene bari ubu babigwamo, nibaba n'umuntu yinjira mu nzira agasanga muri ko murabubeka bati we wavutse hariya, ubundi nawe akinjira basanga bakaravye ati we wavutse mu nzara. Urahora ucumva mu gihugu n'abo rero hariho abari uko baravuka bigira biryohe, leta izo kibamenya ibaryohereza. Ariko nihaba n'abategetsi babona kandi bagasubiza amaso inyuma bazovuga bati n'abakera bakiriho ntibaze batwereka ibyo bakoze nabo nyene tubateze. Ni kuvuga rero nta mutsi w'ishibere nta n'igihe kirarenga,
ayo mavira tuzoyaronka ego tuzubaka tukiriho ko n'abana twarabigishije barashobora gufasha ugiye kuba bageze muri izo ntebe zifise uburenganzira bwo kutuvuganira cyane bwo kudukura mu ngorane inshallah inshallah sasa ego tugana ndakunda kugana n'abantu ba legend nkamwe baba bazi game ko yatanguye naho igeze kubera babubu bo babona nyine ntibazi struggle mwagize ntibazi struggle mwagize nazi ko mwatembereza amasede nimba byarashoboka cyangwa amakasete keshi riko ko ntayigenda nyina kwereka kasete nasohoye sijya zizunguruka ego ifise kopia amasede y'urazi ko ndio nyine byari byo bikarawe ego unako uronka bwirishi sete biragoye no kuronka uyigurira unama flashes keshi uriko wumviriza ingorane ziri muri secteur culturelle mu Burundi aho usanga batifane kuri leta hajya muri guverinoma twitayeho bebe yaraje nikurikirana ibintu muri critire nibatubona sinema twagwa muri critire muri mu bushikiranganje bw'imico kama igasubira igatwagwa muri communication kugira ngo carte de cinéaste bigakuja muri sense mu twagwa mu bushikiranganje bw'ibiri ntaco we wagiriza ntaco mwe mwagiriza nk'abakinyi namwe mubona cyatumye iterambere ritiba cyangwa itanyaruka rya filme cyangwa rya music ubwo mubazi ibibazo byiza by'inkoramutima merci icyo kibazo ni ikibazo cy'inkoramutima utacitondeye ucisha utariko ariko jewe nk'umuntu wabona kure kandi yabitanguye kera leta yari ifisemo uruhara ariko nakubwiye igituma ni icyo kintu cyatuma ama instability yo mu Burundi ihindagurika ry'ubutegetsi byaka kanya na kanya bijya biratuma nka secteur nk'izo zo za rwazire zibuka imbere secteur bibuka umuntu abuze umuziki ntapfa ntabuze umuziki ntapfa ariko umuntu abuze ibyo kurya arapfa cyangwa abuze ubuvuzi umuntu abuze umuti arapfa ariko umuntu abuze gitari cyangwa abuze gitari urumva rero hagati aho hari ibyihutirwa ego iyo rero ibyo biheze habaye hatakiri urgence habaye stabilité ayo maminisiteri arashobora gukora neza kandi n'amaradiyo yabaye menshi arashobora nayo kuza ashikiriza ibyo bibazo mutubaza inyishu twashoboye no kuvuga iki leta iratanguye gushira ko izo za obedeya iratanguye gushira ko izo ziraba amasinema abo baraba iby'amakuru n'ayandi cyo baraba umuziki wanditse gute bro bitanguye kujaho ariko n'ibikiri bishasha yego byo ntibiramara 20 kandi niyo maze mu muziki iracari bishasha kuvuga imihindi mishasha bitera abavu kandi rero nayo maminisiteri uvuga siko abaminisitiri bahamara 20 bijya nabyo birasubiza ibindi nyuma barahindura kandi bahinduye umuminisitiri aje cyangwa umutegetsi aje bigatuvugire hamwe mu mutegetsi rusange ntaza afise inguvu zujya yaramaze kumenyera imyaka 5 cyangwa 7 azari mushasha nawe nyene agatangura kuraba dossier aho zikize ibyo byose biratuma ibintu bitagenda aba kuba twebwe abartiste nitwagize amashirahamwe akomeye amashirahamwe ashobora kuduserukira batuvuganira ajana iciyumviro ca twese kira muntu ashaka gukora ugatwekiye nayo ni defiance ari nayo yaza akamara umwanya rumara numva ko namwe mufise ingorane n'ibyo bati turacafise ingorane kuko yaraza platform yacu iyo ku rwego rwa leta platform ni igizoza ni ikintu kinini leta izobifisemo uruhara kikagira amategeko ibi bigenda kuneza yaba nta kindi ofisi uvuga no guterera gusibyimwe nk'ubu maire de la ville avuze ati isuku mu gisagara cyose wowe tuvuga isuku nta kindi yabivuze n'ubu bovuga bati abantu bose bakoresha umuziki riha bindi bacabari baribaye itegeko urumva rero natwebwe tukaba turi mu mashirahamwe y'amashirahamwe akaba ari ajya kufata mwararihishije amahirangano nimuyazane bagaca baza bati Kaposho wewe wari waririmbye ruririmbo imyaka ingahe 3 ku mwaka ni 1000 akira bitatu byawe by'imyaka 3 uyu waririmbye imyaka ingahe naririmbye amezi 2 we nturaronka n'icyo batirimbye urabyumva nakarorero ko biva hejuru bigenda mu platform ku mashirahamwe
bishishikira ku gatwe urumva izo organization zose ziragoye bazozikora abahinga abarundi n'abahinga arayicarira ikintu niba gituributi kiba gikemutse kandi n'ubutegetsi buri ko burakora kureba ko burakora ni gutarubizi mu bede yabayihagukiye abashirahamwe yahagutse ariko araja hamwe muri mu secteur culturel abashirahamwe arimo ariko barakora bishimwe haba turabe imaniriza rego uraheze n'amura oya buraheze kumva kayanda na handi kari kuyise uraraba Kaposho ni organisation iba yarabuze kubera ubu ntihabuze umuntu yariye ku ndirimbo zawe ndavyibaza kandi kubera iki ry'amahera cyabaye Kaposho akabaye urya muntu numva ko habuze organisation kuja gukina théâtre aho igenda muri lise turiko turi presenta ndavuga nitwa Kaposho Ismail naririmbye kazoza keza ni kari mwibara tiwe wayiririmbe ndababaye kubera ko haraje bishika yo gukorera ku banyeshuri twari dufise umugambi twa presence arawe yemera baraduhaye tuca tuvuga ko tuzokorera ku ndirimbo kazoza keza tubajije abantu bose bavuga ko batakunze batazi niyuba none ndatangaye ingorane mwabo babajije usanga ari n'uwaraza huba ingorane ashobora no kuba hari uwaruzana gutangiye information rero wari uvuze uti hari abandi bashobora kurya mu kibanza cy'iwawe ukabuza indirimbo yawe niranje kandi hari abandi bariko barajya kandi byaba cyo gituma rero ubu gusenga cyane kugira ngo imigisha izitumbera abanyene mukintu twari dukeneye muri filime twari dukeneye federation ya filime wibaza ko habuze igiye federation iboneka ngo je mbwiye cooperative ukambwira societe izo ni commerce ariko federation ibihurikiramo ya masosiyete ya migwi yose ya association ari culturelle wibaza ko habuze igiye federation iboneka nkuko barose FFP urano umupira ibintu by'umupira biri ku rutonde muri filime habuze igihe cyatsi nka federation ya filime none ndumva ko ari amashira hamwe nyine atarashaka kuja hamwe yayo mashira hamwe mato ako kantu aja hamwe rero akora iyo platform yise izina ya federation rega ni ama platform wewe ushobora kwita federation udakayita festival udakayita ama platform ariko ayo ma platform bugi hari privé abatarakomera platform ikomeye ni ya leta iyo federation ya federation ni yazari ya leta ija mu rwego rwa critique izikomeye kuko barayivota bakayironderera nabije izokorera kikagira abakozi babibazwa batwagwa muri critique dufise abo tushikiriza baranditse sinema urayikinisha ukayishikiriza ibije yagutwaye bakayibona bagaca bavuga bati rero ko mbeze uko iyitaha tuzoyigufasha cyangwa ibiki cyangwa ukavugana cyangwa tuzokwemera abakozi abakozi nshatse kuvuga bartiste bakina mitwakinye ya Samantha ya Fanny Lavine akaba ari muri platform ya federation ibibazo by'iwa bafisa bitu ariko ubu ari ijya kimara ego nembo shaka kandi nabo ba artiste ndibazo gutera imbere mu gihe bagikorera umuntu yijya kimara oya ntibikunda rugujya muntu amaze gukora afise mission na vision kandi zijya vision na mission biya nivyiwe n'umuryango wiwe wana n'imiburi ibiri bigiye kure n'umuryango wiwe ariko abantu barandehoro yabigoye yuko baronka kuri bya vyamwa byashakiye yego nacumva nawe kirumvikana kuko ni muri bwa buryo bavuga bati nimurondere igende gutunga imiryango yayo umufuko wose nk'icubika none abari bararondera nawe rero waje kumusaba akazi nk'umukurivi umukorera neza kumahera mwumvikanye ari make mwayumvikanye ntugenda kugaya ariko ari muri platform yo hejuru yamufashije kubera ko bamuhaye budget izwi kubera yuko bakoze baca basinya kugira atange raporo budgetaire raporo financier ngombwa ko bahaye yandi nyene hari yabashize ku rwego artiste ni yakini sinema miliyoni zine umuki nimi urumva uri kuri rwego kujya bavuze bati ingoma nizo zoza zisohoka hatabaye cyace bibitege hari undi yaciye iruhande oya nta namye ndakubwira niyo platform niva hejuru ito tuzoyikurikiza
kandi tuzoba turonse akoyo Just ikintu numva ariko aba FFB ikora ku nyungu z'igihugu ni kuvuga ifise mission yo kuvuga ati turwane tuzoshikene muri coupe du monde mugero waboneka na federation ya film izokora ku nyungu z'igihugu n'abakinyi bose muri rusange neza cyane twizere ko bizoshoboka iyo je ndiko ndakina narakinye muri na wewe narakinye izindi narakinye na John K twakinira hanze ni filme ziwe zibari mpuzamakungu nageze hanze y'Amerika icyo gituma kwitonda rwose ukagenda uhagaze webwe kugira ngo hatagira ikintu na kimwe kizoboneka nabi ku gihugu cyacu kuko harya rero uri mu bakunda igihugu nawe kuko mu gihe ukora wiyitirira Burundi nawe ukunda igihugu ego Kaposho dusa n'abaheraheza warakoze muri filime na wewe kandi yari filime nziza cyane yo ku rwego mpuzamakungu iteye imbere cyane rwose habutse iki kugira mu bandanye mukorera muri ya system ko ari system ishaka kutugeza mu rwego mpuzamakungu kwanza irya sinema sindundi irya ni sinema yakinishijwe n'ababirigi kandi yari iri kuri financement y'ababirigi urumva rero igihugu cy'Ububiligi cyayifinanshije iri mu mategeko y'iwabo kuba no kuduhemba baduhembye neza ku mategeko y'iwabo gusa icyo twungutsemo twebwe uyikinyemo nka jewe ari acteur principal baca bagushira ko ubaye umukinyi mpuzamakungu w'amasinema kuva n'abandi baravye CV yawe barashobora kuguhamagara mu Burundi muri Sere canke Paris ugakina canke muri Sweden canke mu Buholandi ariko muri niveau y'u Burundi twari kubandanya kuko ni kamera bakoresheje zari zavuye muri Ethiopia kamera basanzwe bakotesha international abanyamakuru bari baje abo hanze ni benshi abo ngaha bari baki kumva byari ibintu byabo bashaka guteza imbere kandi niyo film yaragiye igera no kuri platform ya Hollywood yarigeze muri award zine za mbere urumva film iteye imbere twebwe ntibyari gushoboka kuko ziba zifise financement nini gose nihagera ko mu Burundi ziba au niveau y'igihugu bakazitorera amabije bakavuga ati iyi bishikire muri cinematography aho izobananya kujya kuko nitwogura n'abaza kuforma amaformation manini hama abantu bakajya ku niveau international ndavuga kubandanya rero kurya niferi gukunda kuko bo bari bafise ka organisation kabo twe twagiye nk'abaca akazi nk'abatori bagiye urabona ko bagize na casting yiyinga zine barobanura bari bakeneye nk'abantu 20 haraciye imbere yabo abantu 1000 ariko bararobanura mu bashaka ndavuga abari bafashije kujya ngo ndibuka kumenga menya media yarabigizemo kuboko kugira cyo gikorwa kibereye menya media nibo batsindiye isoko yo kubafasha gukorana nabo bari kuri tele bashitse kuri tele barondera ishyirahamwe risanzwe rikora ibyo negereye ibyo bintu byose basanze rimenya media baca barakora ndavuga menya media rero nayo yari kubibandanya ariko urazi ko abo twakoranye ico gihe nta myaka ibiri yaheze batazi cyangwa hanze ndavuga ati habutse kugira yamenya media canke abandi babandanye bazana bantu kugira project nizo zibandanye zikorwa mu gihugu na cyane ko amahoteli arukuka abakinyi bakuka ama déplacement kuvuga inyungu bari nini cyane wewe bibaza ko habutse kugira bantu bari bazanye bababirigi babandanye bazana abanyamerika ubu Kaposho barashakira muri Hollywood tubona muri Hollywood muri za TV5 Monde bibaza ko habuze ikubiki abarundi bashaka gukora ikintu ariko mu nyuma nikibandanye kigira za nguvu nyene bagitanguye ko canke ntubone ivyamwa byasho no nyuma yo kugikora sinzi cyabiteye ariko je niyumviriye ya filme bayikiye 2007 ama ikisoka 2009 isoka mu 2010 amatora 2015 ingorane urumva ya stability iratuma abantu batabandanya bakora neza aho ba stability umwanya munini natwebwe tumera nkaho kubwenge buriho n'ubushake buriho n'ingufu ziriho je nibaza ko stability ari yibura sino abantu baba bashaka kubandanya bakora
ekwe ni mu Burundi dufise abahinga benshi akora filime ziri professionnel nka filime nawe uja kutayizi si bwa bwana mugani bamwe bakunda kuvuga yari filime nziza iri ku rwego mpuzamakungu abahinga barahari ababishoboye barahari reka gusa tubandanye tubumbatira amahoro n'umutekano dufise uyu munsi naba barundi bakora bimwe nyene bazogaruka bakore n'ibindi ama duheraheza nagusanze ngaha uri mu kazi uri gukora filime Samantha mwe misi naruka kukubona twereka gura kwa Mugisha mu Kajaga kandi nyine ariko kina filime yitwa Samantha nimba umukobwa wangu mukina atari witwa Samantha mwenga filime yitwa Samantha nyine yego ni yakera uyu munsi gaenda gusanze 2018 18 je pense 18 corona ni yari bwazi uyu munsi ndagusanze ngaho uri kumwe na Fanny Lavine mama ariko arakora neza muri filime ndundi kubera iki warakoze muri kijya kiringo n'uyu munsi gukorana n'ababo uyu munsi biguhiki ubitahura gute urumva urakoze kumbaza ico kibazo jewe baraba profile no kuvuga igihagararo canje ingene meze mfise ubwanwa bwera donc no kuvuga ndashobora kuba sebakazana abasore bafise imyaka 25 ndabavyaye ndababereye sebukwe urumva iyo profile mu masinema yari cyane abenshi tunganye imyaka bashoboye kuba bafise imishatsi ibiri baca bayimwa jewe rero mfise iyo profile iboneka neza ko ndayikinisha ikindi cya kabiri bambwira yuko babona ntabatevya muri plateau bakinira ibyo bashaka kandi bakina mu mwanya muto ndacafise memoire iri fresh kandi ndanabikunda ikindi cya gatatu punctuality bamamagaye bati tuzotangura saa 3 mu event baninga punctuality ndayifise wakoranye n'abazungu wakoranye n'ababiri neza cyane nivyo vraiment umuntu yari punctuel aca abantu mugenzi wacu tuca tuba bagenzi kuko ndango mu rendezvous akayije mu Burundi turafise iyo ngeso kandi abajene vraiment batane niyo ngeso punctuality umuntu acerewe agaca ngo ntuzi amasaha y'abarundi amasaha y'abarundi nayaye inde yayakuvuga n'amasaha dufise amasaha international aho nyene aragenda akagusiga ukabaho amasaha akabaho no kuvuga ko abantu boza barakurikiza amasaha bakaba punctuel kandi abajene babaye punctuel nibo bafise n'umwimbo mwinshi ku gihugu nibo butuzanira umwimbo mwinshi bari kurambaza rero ibyo byo gukina ahana hari genda gamuka abakinira neza kuko babishaka kandi sanzwe ndabikunda ari nawo umwuga nkora kugeza wari kukina seni ya dusanzwe kukina na tambo lego ndiko kina seni mvukana n'umukobwa n'umudamu muri filime Samantha uwo mudamu yaravyaye umwana uwo mudamu ni mushiki wanje turavukana afise umwana w'umusore twigishije amashuri ariko ntashaka kurondera umudamu donc dukeneye abakazana dukeneye abuzukuru jewe rero amuyomba uwo mwana nije basaba impanuro aho bazikeneye mu muryango ego guza Kaposho ni Kaposho nk'utu kenera umuntu yokena Lole ari papa wa Kaposho byogora nakugira tumurohe ego ariko bakeneye papa wa bo muronga kuko batama bamaze kugonda injosi umugongo bariho icyo gihe kuko nka mama wanje arahari je mfise imyaka 55 mama wanje afise imyaka 83 kandi aracyari yego gushima Imana ngana kuvise umuvyeyi abari ibintu bidasanzwe Kaposho rero reka duherareze ngaha nzokurunda rese tuganire vyiyaguye nk'umuntu w'inararibonye muri game reka twitwe game canke industrial music na filme ikintu cyambere cyo umenye yuko filme ni industry nk'izindi nimba bubaka amahinguriro bakubaka amazu bakubaka amahinguriro akora amabati akora ivyuma na filme ni industry ibyo uvuze nibyo je nibaza ko n'igihugu kibizi kirabizi kuko abategetsi bacu barajabuka hanze barize amashuri baraheza barabizi je nibaza ko bariko barabikorera ko kuko industry ya music industry ya film n'amahera menshi cyane yigendera mu kirere kuko amahera ari mu kirere
bamaze kubishira kuri YouTube, kuri Facebook, Instagram, TikTok n'ibindi bakora amahera n'ikirere kandi nabene gihugu bayatanga kandi ibintu biri investe amahera yacu babishize mu mamega kugira ngo bashobore kugenda natwe we YouTube yajya ego Kaposho ndagushimiye cyane ariko dushaka ndirimbire kajya karirimbo basi hofre n'igitero nka kimwe cyonyine. Merci. Abandi baraba mu makaye yabo biyibutse ibyo bize bitegura kubazwa ariko wewe wironderera adresse z'abagenzi benshi mugendana bizogenda gute musore wibaza w'abakobwa bagutwaye ubwenge yaba wakundumwe umwe gusa ikibi cyawe bose kazoza keza nikari mwibarabara kazoza keza nikari mukuyerera kazoza keza kari muri yo kaye nyene musore nkumi nkundira ndagukebure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ikintu kuza ndakwemereye nzogufasha kugira tubone video y'iyi ndirimbo. Zo buryo nzogufasha. Shaka kugufasha. Shobora kugufasha kuvuga ati nimudufasha tubone clip y'indirimbo canke remix. Iri update byose birashoboka. Wizeye ikintu kiba cyabaye. Hariho umudamu yashatse ko yeza mukiza. Genda soma Bibiliya cyane. Ama acagenda kumukora kubiramunanira. Yashaka kumukora ko yeza cyarahindura. Arambwira ati kwemera kwawe kurakiriza. Yari yamukora ko gusa acagenda nawe we gusa. Ubivuze ati uyaje ufasha. Uburyo nzofasha ngo ushoboye wahije gufasha. Urakoze cyane. Ijwi ryawe n'ijyabandi rigera kure. Yego. Ahisi yose izodukurikirana. Urakoze cyane. Merci beaucoup. Sawa sawa. Ndagushimire cyane. Ndabashimiye. Nizere ko n'undi mwe twakora muri Budget Today TV twakanya tuganire nizere ko tuzokuroha. Nzokamuka. Mugira umugisha. Nama nagabutse. Amen. Merci.